yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe yashikirije ejo ku munsi wa mbere inama nshingamateka y'ico gihugu raporo yayo yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ari jenoside yakorewe abahutu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya. Umugwi severe wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu, wihweje kandi ibimenyetso vyerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Umugwi severe uremeje uno musi kw'igenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ivyaha vyakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Oni Pierre Claver Ndayicariye mukuru mu Severe wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi hari kuri uyu wa mbere ku muhingamo igihe ari mu nama nshingamateka gusigura icegeranyo c'impapuro 5,116. Ndayicariye aramutse mu Severe yavuze bimwe mu vyo yisunga. Abagandaguwe ni benshi cane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa. Abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi. Abica ntibaraba imyaka canke igitsina. Ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu birafise ivyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kuvyemanga imbere y'umugwi severe, ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira vy'abagandaguwe. Terence Mushano icegera c'umukuru w'ishirahamwe yase jenoside Cirimoso akaba n'umuvugizi waryo asanga umurwi severe atawubasha ufise bwo kwita ubwicanyi bwo bwose honyabwoko. Uku niko yabibwije ijwi rya Amerika kuri telefone. Raba mu Rwanda ni hasi, raba mu Bayahudi muri ex-Yugoslavia kera cyemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishuriraho inzego nka severe mugabo ntibabishizeho kuko naho bongira aba ari ukukanganiza atari oni nta rundi rwego nta ufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nako. Mushano yibaza ko ivyatangajwe na severe bijyanisha abarundi agahamagarira oni kubikurikiranira hagufi. Nazo kuko nta nukuvukanisha biriho ahubwo no gutera. Ntitwatangaye mu gihe muri severe banka gushiramwo intumwa za oni n'uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushika ko ari bizuye agitangaza kirimwo kubyo bakoze ku ntumbero bahawe. Twoba twarisiga mu kigamugenge dusaba yuko ibyo bavuze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba ihonyabwoko ryabaye mu Burundi ariko Jeha Hakizimana umukuru w'ishirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asanga ibishikirizwa n'abagabo bisa no guhuguza. Turabona ko ibi atashingiro bifise kandi turashima ko no mu Severe uri kurakora ku kahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya tsimbataza amahoro, urukundo, ubumwe na demokrasi n'agatakazi na muntu. Umukuru wa Severe asigura ko icatumye yitaho ubwicanyi bw'72 gusa ari uko amasura ariko azimangana babonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa. Uburundi bufise amoko kamwe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. ONU yemeje ko cabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagiharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye. Ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwa nyabwoko. Umurwi Severe wabatandukanije n'ubwo utemerwa na bose. Eloge Wirikaneza, ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1
991 ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu. Tukivuga kuri iyo ngingo ya komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi, navuganye na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishami ry'ishirahamwe Ase Genocide ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi. Navuganye nawe ari mu gisagara ca Toronto muri Canada. Aravuga uko yakiye ivyatangajwe na komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe. Twacumvise ko iryo cegeranyo ko yagishikirije ndabicariye, uko yagishikirije dushoboka tuvuga yuko ari icuzemwo ibinyoma, kandi nk'uko bivuga mu Kirundi bati igisiga kibi gita igihubi ribi. Mu gugiyeho harikozwe amakosa nk'arya mu buryo tuzi twagiye turaronka umwanya wo kuguma tumenyesha amakuru n'abarundi, ntagitangaje yuko ushikiriza icegeranyo gishikiriza ikinyoma. Muti kubera iki? Ko dufashe no kugenda baragiyeho byonyene, nta kuntu CNDD-FDD kugena uwo mugwi ariyo yagirizwa kuba ubwa mbere ikomoka ku mugambi w'abakozi b'Uburundi, ikomoka kuri uwo mugambi w'abakozi bwicanyi muri 2022 ariyo yatanguje cyo kumaka abatutsi. Bwa kabiri akaba ariyo CNDD nyene yerekana ko urutoki Nations Unies ishobora mpuzamakungu y'uko mu Rwanda, ukaba vyerekana rero yuko iyo bigenze gutyo umugwi nk'uwo atakuntu gushikiriza ibiza bido mu rutoki kukuri, ahubwo biza byigitsayo ukuri. Kubera 2022 nuko twari tuvyibukije icabaye, habanje yuko abo bantu muri ubu biyitira ubwoko bw'abahutu bagoye kumara abatutsi n'ayakini. Niko ivyo Shitwereveye yashikiye ko ukuvuga ibyabaye byo guhasha no guhana bene abatutsi, bakavuga yuko bwabaye ubwicanyi bo bita ngo ihonyabwoko. Kuri ubu ushobora kuba ndengarugero canke ikindi mpuzamakungu, mugabo kitari icuko gutegura kumara abahutu. Ikindi tugushikiriza ni uko uwo mugwi rero washikirije ico cegeranyo wari washinzwe, wari wumvikanye ko yuko wowe urimwo aho gishobora kuba cokorwa n'ishami mpuzamakungu. Ubwene rero bigijeyo bwa mbere bagatangura kuvuga ngo izoba ari urwego ruri mu butungane bw'Uburundi rugizwe n'abantu batanu n'abanyamahanga batatu n'Abarundi babiri. Mu nyuma nyene bakabigizayo bikaza gukorwa n'abo Barundi, kandi bagenwa na bene gukora ubwicanyi kugira ngo ntihagire usubira kwemera ibiva muri ico cegeranyo. Ubwanyu uruhe ruhande ninde yotegerezwa gutangaza ivyakozwe mu vy'ukuri mu 2022 akabiha n'izina? Abishoboye kuriwe ibyaha by'abanyabwoko bitozwa bikemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu, bidakozwe n'umugwi wagenywe n'ishirahamwe mpuzamakungu, nta kuntu na kumwe bizoza gukorwako n'Abarundi na cane cane bagenywe n'abo nyene ubwabo bakomoka basanga ivyumviro nabene bigomba kuba n'ubwoko bw'abatutsi. Ubwa kabiri bashishije bakurikirana ko bigomba gukora ibikorwa nyene no mu Rwanda. Urumva niho tugira tuti ivyo bakora vyose n'ubwo aribo bafise ubutegetsi ariko bafise amaradiyo n'iki, ni ngombwa itegeko bizosubirwamwo kuko biri kubiri n'amategeko mpuzamakungu, biri kubiri n'ivyakozwe mw'isi yose aho batohoza abagomba kumara abatamboje bize abatutsi bo mu Rwanda, muri ex-Yugoslavie, byose bikorwa n'ishirahamwe mpuzamakungu n'ibikorwa n'abitwa ihonyabwoko. Murakoze, turabashimiye. Murakoze mutima. Navuganye kandi na Frederic Nzeyimana yatanguje urunani yise ubwo abacitse ku icumu n'abakozweko n'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 n'inyuma yaho. Bavuganye ari mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Nawe nyene aravuga uko yakiye ivyatangajwe na komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe. Kuri uyu munsi wa 20 ni umunsi utazibagiranwa mu ngo nyinshi z'abarundi. Twe twari tubizi kuva kera, none ni nk'imyaka 50 y'akagaye n'agashinyaguzo, yongera ko imyaka 8 dutanguje urunani kugira ngo dusemerere, kugira ngo dushike kuri uwo munsi w'ino munsi. Abantu bose twafatanije babuze abantu muri iyo myaka 8, ino munsi nama aleluya gushimira Imana, kuko ni umunsi w'akataraboneka mu gihugu cy'u Burundi, ni umunsi w'iteka, umunsi ubutungane bwa rugira, umunsi utazibagiranwa mu ngo nyinshi z'abarundi babuze ababo. Gushimira rero inzego za leta, gushimira umugwi severe cyane cyane wahose gushira uko kuri ahabona ino munsi, bakaba babifashe ku mwanzuro. Nico twari twaragwaniye, nico twari twaripfuje, kandi nico twabonye. Imana ishimwe cyane. Naho ku bavuga ko ibintu nk'ivyo gutangaza ibyabaye mu 2022 byokorwa n'inzego zijeje ubutungane canke ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abandi bafise ayandi mashirahamwe bavuga ko abatutsi nabo nyene bakorewe ihonyabwoko nk'uko babivuga nk'umugwi Ase Genocide, cyane cyane bavuga mu mwaka w'1993. Homwe muhavuga iki? Hamaze kuvugwa ivyo 2022 ko ry'ihonyabwoko,
twebwe twari tuzi neza yuko ubwa mbere inzego za leta z'Uburundi zirabifitiye ubuhusha, niko amategeko abivuga. Uburundi bwarasinye amategeko mpuzamakungu ku bintu by'amahonyabwoko ku buryo bashobora kubikora bonyene. Nta namwe twigeze twibaza yuko Uburundi butoshobora kubikora, ubwo hari bamwe bavuga ngo bikorwa gusa na mpuzamakungu. Mu gusomya amategeko uko yanditse ya mpuzamakungu n'ay'Uburundi birahura, barayafashe. Abaca bavuga rero ko haba harabaye ihonyabwoko 1993, amahonyabwoko iba yarabaye mu Burundi yategerezwa kwigwa. Iryo 1993 ko barivuga bategerezwa kurivuga uko iryo rindi ryo 2022 ryizwe bakurikije ibimenyetso bimwe. Ubwo dusigura nuko ihonyabwoko tuzi ko rikorwa n'amareta, rikorwa n'ubutegetsi, rikorwa ryapangapanzwe, rikahiga umugwi w'abantu. Iyo gihe cyose tubigarukanye ku 1993, twebwe twamaze twibaza ninde ari ku butegetsi cyangwa ninde yari afise inguvu z'ubutegetsi 1993. Abatutsi kuko bariho bishwe, bishwe mu buryo bw'ihonyabwoko. Twe tubifata yuko abatutsi bishwe mu 1993 ahubwo ari ingaruka mbi z'ihonyabwoko ryo mu 1922 ritigeze rihanwa nk'uko inama mpuzamakungu bivuga. Baravuga amahonyabwoko yose yadahanywe mu bisanzwe aragaruka akigarukiza ryo mu 1993 kuri twebwe ni ingaruka mbi z'iryo honyabwoko. Arico gituma twe tuvuga ko n'abishwe mu 1993 nubwo barabatutsi, kuri twebwe bahitanywe n'ihonyabwoko ry'abahutu ryo mu 1922 ritigeze rihanwa. Rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda COVID-19 ayagena ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru vyahagaritswe. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baragaragaza ko amabwirizwa y'amahinduka ateza igihombo n'ihungabana mu Banyarwanda. Assumpta Kaboyi niyo nkuru adufitiye. Amabwiriza yatangajwe mu ijoro ryo kuri iki cyumweru yaje akurikira yari yatangajwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize, yagombaga gutangira kubahirizwa guhera uyu munsi kuwa mbere itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12. Ayara yatangajwe afite umwihariko ku mujyi wa Kigali. Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko muri Kigali mu mihango y'ubukwe kwiyakira bibujijwe, ni mu gihe kandi ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi mu nsengero no gusaba ritagomba kurenza abantu 40 kandi bigasozwa nta birori byo kwiyakira bibaye. Aya mabwiriza kandi agena ko ibirori biba mu minsi ya nyuma isoza umwaka nabyo bibujijwe. Mu nsengero naho imihango yose ihabera igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 30% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu, kandi abitabiriye amateraniro bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Ibi bikajyana n'uko abagenzi bifashisha imodoka rusange bose bagomba kuba baramaze kwikingiza COVID-19 inshuro 2. Aya mabwiriza yabaye nk'atungurana kuko abantu benshi bari biteze ko batangira gukurikiza ayasohowe mu cyumweru gishize tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12. Kurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi, ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba, n'u Rwanda rurimo. Ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntago bibujije yuko bigenda nyine byihuta, ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera. Hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya 40% cyangwa 50% yo muri private igomba kubihari. Umuntu ukoresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze. Urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire, ya miryango yari itunzwe n'ayo mafaranga, kiba ari ikibazo pe. Ubwo gusohora andi mabwiriza n'ayambere ataramenyekana byatumye hari abaturage bamwe kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batari bamenye ko hari izindi mpinduka zabaye. Aya ntabyo twamenye kubera ko tutaba dufite amaradiyo, ntabyo tuzi. Ibi byemezo kandi bikomeje guhinduka umunsi ku munsi. Hari abagaragarije ijwi rya Amerika ko byabagizeho ingaruka ko gahunda zabo bari barapanze zihindutse. Bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya, nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi, ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'icyumweru harimo amabwiriza ahindura yari yabanje inshuro 3, usanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo. Nkanjye ubwanjye nari mfite ubukwe, aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavanse. Ubu rero ntibigishobotse, kandi nabo umuntu yahaye avanse ntabwo bashobora kuyamusubiza. Amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini utanamenya ngo azahinduka ryari, ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi, nibura utazi ko uzamara icyumweru muri iyo situwasiyo. Usibye ibihombo biterwa n'imirimo imwe n'imwe iba yahagaritswe, abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bagaragaza ko ingamba zikaze zo kwirinda COVID-19 zigenda zisohoka umunsi ku munsi zangiza ubuzima bwo mu mutwe. Uyu ni Dr. Eugene Rutembesa, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Ibi
byemezo rero ahantu bitereye ubwoba ni uko bituma nta muntu n'umwe noneho nta muntu ugitekereza. Ikindi ni ukuvuga uti noneho uyu munsi harahinduka iki. Dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kuba utekanye. Gutekana rero muri ibyo byose, ibyemezo uyu munsi biraje, ejo birahindutse, ejo ubundi ihungabana nanone mu kimenyetso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe. Ingaruka za mbere, umubano ucitse mu bantu ukaba wenyine. Urumva rero umuntu utekereza ibintu bibi gusa, umutwe nyine ni izo ndwara ziziyongera, byo umuhangayiko udashira, ihungabana ridashira. Ibyemezo bishya byo guhangana n'icyorezo cyo COVID-19 byatangiye nyuma y'aho mu cyumweru gishize itariki ya 15 z'uku kwezi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu gihugu hageze ubwandu bushya bw'icyo cyorezo buzwi nka Omicron. Amatariki yakurikiyeho yagaragaje ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 buri hejuru ugereranije n'ubwandu bwariho mbere yo kuza kwa Omicron. Mu minsi ine gusa uhereye tariki ya 16 z'uku kwezi abantu bagera kuri 419 nibo banduye COVID-19, mu gihe mu mezi yabanje y'ukwa 10 n'ukwa 11 hari hasigaye haboneka mu bipimo bya buri munsi abantu bari hagati ya 10 na 20 banduye. Usibye amabwiriza ashyirwaho na guverinoma, leta inasaba abaturage kujya gufata inkingo kuko zihari mu gihugu. Kugeza kuri iki cyumweru abantu bagera kuri miliyoni 7,179 nibo bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri miliyoni 4,805,163 bari bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo, naho 47,542 bari bamaze guhabwa doze ishimangira. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, nahaye amakuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Burundi. Ejo ku munsi wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakoranije abegwa bose n'ikibazo c'imibano kugira barabire hamwe ingene imfashanyo y'Ibanki y'Isi yose y'amafaranga yababa imiliyaridi 300 mu mafaranga y'amarundi azokora mu kiringo c'imyaka 5 yohabwa ababikwiye koko. Inyuma yo kwerekana abo iyo mfashanyo yega, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratunze agatoki amashirahamwe akora muri ico gisata abamenyesha ko batariko barakorera neza abo bajejwe. Umuyobozi ajejwe ivyigwa muri INSS, ishirahamwe rijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi, yaratanze insiguro aho yerekanye ko badafashijwe n'abajejwe intwaro bitazoborohera mu kazi kabo. Akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu ko ariyo ntabamye ibabuza kugera kwihangiro bihaye. Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ifise icizere kubona abaroberi bo mu ntara ya Tigre barasubiye mu birindiro vyabo vyo mu buraruko bwa Ethiopia, vyuguruye imiryango kuri diplomasiya yiyaguye. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Ned Price yavuze ko kubona abo baroberi barasubiye mu ntara yabo ya Tigre ari ikintu Amerika yakiranye urweze rwinshi. Avuga ko ivyo ari vyo Amerika yamyisaba kuva imbere y'igihe, ariko ubushikiranganje bw'imigenderanire bwa Amerika ntibwashotse bwemeza nimba amakuru yatangajwe kuri uko kuva mu ntara za Amhara na Afare kwa barobere ba TPLF ari amakuru y'ukuri canke atari ukuri. Iyi ngingo yafashwe n'abaroberi bo muri Tigre yatanze icizere ko hashobora kuba ibiganiro vyo guhoza inkoho muri iyi ntambara imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu, imaze kandi gutera ibibazo vy'inzara muri ico gihugu co mw'ihembe rya Afrika. Muri Afrika kandi abantu bashika 17 barafuye, abandi 60 baraburirwa irengero. Ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Madagascar mu gaturuturu kejo ku munsi wa mbere. Aya makuru yavuzwe n'abategetsi bagenzura ibivuko muri ico gihugu. Umukuru arongoye ibivuko muri Madagascar Jean Edmond Randrianantenaina yavuze ko 45 kuri 130 bari muri ubwo bwato bashoboye gutabagwa, abandi bakaba bakirondegwa. Yavuze ko ubwo bwato bwari butwaye abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ubundi mutegetsi mu gisata cy'ibivuko yavuze ko inyuma y'ibibazo by'ubuhinga muri moteri ubwo bwato bwarushijwe ingufu n'imifunda y'ikiyaga buca burazama. Nayo muri Haiti, umugwi w'abamisiyoneri b'abanyamerika na Canada bari baranyurujwe muri ico gihugu mu kwezi kw'icumi, ubu baridegemvya inyuma yaho batorokeye mu ndwi iheze. Ibi vyashikirijwe n'ishirahamwe ry'abagiraneza bakorera byabivuze. 12 batorotse bari muri 17 banyurujwe inyuma yaho bari bavuye kugendera irerero ry'imfuvyi riri mu karere ka Croix de Bouquet muri ico gihugu. Mu ndwi iheze umuvugizi w'igipolisi muri Haiti Gary Desrosier yaremeje ko abo bamisiyoneri batakiri mu vyara by'abari barabanyuruje. Ejo ku munsi wa mbere ishirahamwe Rukristo begukira ryaha muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Ohio ryavuze ko abo bantu 12 batorotse bagenda ibirometero bitari bike mw'ijoro kandi bari bafise n'abana. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS riragabisha ko ikiza ca COVID-19 kitazohera mu gihe hakiri ubusumbasumbane mu igabanganywa ry'incanco hagati y'ibihugu bikize hamwe n'ibihugu bikenye. Mu ijambo yashikirije mu gihe umwaka uri kurarangira ejo ku munsi wa mbere, umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko atakimenyetso cerekana ko ico kiza kiriko kirazimangana vuba. Avuga ko abantu barenga 3,300,000 batakaje ubuzima na COVID-19 mu bihumbi 2010 muri uyu mwaka wa 2021. Avuga ko abishwe n'iki kiza barenga abicwa na sida
malariya hamwe n'igituntu bishizwe hamwe vyose. Ibiharuro vyerekana ko igice ca kabiri c'ababa kw'isi cahawe urucanco rwa covid-19 mu gihe ikindi gice kitaracandagwa. Abanyagihugu mu bihugu bitunze baronse incanco incuro 50 kuruta ababa mu bihugu bikenye. Nayo Prezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika yiteguye gutangura ibiganiro vya kidiplomasiya n'Uburusiya biciye mu nzira zinyuranye, ariko Amerika iragabisha ko Uburusiya bukwiye kubanza kumva amakenga y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi, aho Uburusiya bwarundanirije abasirikare babwo ku rubibe na Ukraine. Umuhanuzi mukuru muri Prezidansi mu vy'umutekano muri Amerika Jack Sullivan yaravuganye na mugenzi we w'Uburusiya Yuri Ushakov, umuhanuzi wa Perezida Vladimir Putin mu vy'imigenderanire n'amakungu. Prezidansi ya Amerika yavuze ko Sullivan yabwiye Ushakov ko ibiganiro vyose bikwiye gutorera umuti amakenga ku bikorwa Uburusiya buri